kuya kuntu aba petit frère baza ati tukeneye iki hakeneye iki umwana hageze periode petit frère agwara we mon frère my sister hey narasubiye mu cyumba ndarira kiti nibiki ndataguye ko hari abantu muri kijya gihe urazi haraza ama promesse menshi abantu bakubwira ati tugiye kugufasha tuzobwira ibi uniwagira ikibazo urazo telefona umwaka uraheze nta numwe aragira ikintu na kimwe but waona nada yaragiye mu bitaro kitari gito kuvugwa yaragize ikibazo cyo kuti control donc gutakaza control kweri shavu bitewe n'ishavu rirenze cyane go sisi zo bakobwa ikintu twapfuye mbwa nibo batuma mbona umengo bari ikintu twapfuye gawo utwenzi foke rero izo cotex muza muravuge foke muza mukugira publicité muza muratwereka n'ukuntu bazambara mwebwe abakobwa Siren Vibes TV nibaza ko benshi bamaze kumenyera izina canke bamaze kumenya agasura kanje kuri TV online uyu munsi kumwe n'umutumire sinzi nimba ndamwita ngo numu comedien sinzi ba mu journaliste ngo okay n'umushitsi ngo ni tout travail ni Kabizi L'eau comedien Kabizi Boris Kabizi ni sawa fresh kabisa turashima Imana gute nawe something baby pula munjani yakufeli natsu toka bandanye afite naninzi kora ngo hari kuntu comedien wari wahevye nanzi kusiga uri normal mu mutwe akumbona umenga n'ubu ntibiragenda neza je nsanzwe ndi normal warigeze kubona Jensara nasariye ryari who when how okay basi wari ukomeye muri maniere yawe sivyo Kabizi bantu ramutse abakonzi wa Siren Vibes ubanze wivuge twumva ukuntu wivuga yes turabara mu kije mwese bakonzi ba Siren Vibes ico boy Kabizi Boris mwene inzu Kabizi Boris ebisa amazina menshi urumva ufite yatari problem ndabara mu kije mwese twizere ko biza kugenda neza turaza kuyagama umugume muri yesai mwene inzu nigeme ndagyumvise mwene inzu wahe mwene inzu yiwanje jewe donc jewe usi mwili nyumba bwana mwene inzu yinyene iyi ninzu harimo amashambre nawe antata Kabizi wavyibushe utero vyibuha ku misi genda wavyibushe iminwa amatama amazuru amaboko ibintu byose shaka ndagusome bazi ukuntu nzi gusoma ni Yesu agira neza kameme Yesu agira neza byose tubishobozwa n'Imana urumva ofete by the way Kabizi basha ntangurire kuri comedy cyangwa ntangurire kuri kunyamakuru hari abantu batazi ko TikTok ari wawe canke nanje nzi bitari ivyo TikTok ni gwawe TikTok TV TikTok TV sinzi kumubaza bese mubona asigaye agira byo kuvumbura mu biti akiraza Check Norris igihe televiziyo TikTok nayitange kwibonera iwawe TikTok ni wawe canke hari hundi umuntu ngira ukorera TikTok musanzwe ni abarundi bose ni yatwese ni iwawe ni gwacu twese kuko ikora ibintu bya bose donc mweneyo no wisponsorize mweneyo jewe hamwe n'Imana Imana ni dushoboza kubandanya turiko turagerageza nubukebuke tunyene umva bisigura ko ari wawe rero hari kibazo nshaka gufata nahise kuva kera TikTok TV imaze igihe kirakora severe n'ivyo ariko namwe mfite izina ikibazo c'iryo zina kuko buri muntu wese yiti naho wita umwana wawe izina umwita hafi ufite impamvu mwisi izina rero iryo zina rya TikTok TV ryaje gute TikTok musanzwe nuko mbaza ati Kabizi ryaje gute TikTok musanzwe urabona kwera jewe je ndi umuntu akora utuntu twishi dutandukanye so that zavuga ati nikiye kintu ushobora kwita ikintu nari mfise ko indoto kuva kera abana ko tubimazemo igihe kitari gito ibintu bijanye n'amasanamu ibiki amafoto kwa so ndavuga ati reka nkora ikintu gishobora kuza kigana jewe congera kigana n'ubuzima busanzwe mu mice itandukanye y'igihugu ko TikTok ukuni ikorera ku mice itandukanye yose igize ubuzima bw'igihugu so no kuvuga nagerageje kuraba ikintu kizoza kimfasha jewe kwegeranya donc kiza gisigura bwa buzima bwose butandukanye bw'igihugu umuziki sport
amareresi bikini donc TikTok aha naha donc gacha tubihereza abantu bakabona kumenya ibiriko biragenda mbere imigambi amaprojet y'abantu yes afite ikibazo uciye ukidevelopa mu bintu byinshi magana nshaka kumenya TikTok ahantu yavuye kugira yumvira kugira kwita izina ryawe TV yawe TikTok akwa TikTok avuye okay TikTok je mu imisi yose mu gukora ikintu ndafisa gakahane ndakamuranya igitari gito imbere yo nkora ikintu cyose maza kucandika nari nsi urutonde rw'amazina menshi nashaka kuyita KB biki donc mugaca ndaraba akazina basi kokorohera abantu bose akazina donc umwana ukuze umutama ashobora gukoresha TikTok umuntu murakamenyereye donc TikTok kaca kazo kuvuga akazina korohera abantu bose katagoye donc gasanzwe katarimo ibintu birebire donc ni ugerageje kugasigura utaza gusanga uri kurasigura umurengera w'ibintu donc akantu gatoyi gusa ya Kabizi yamenyekanye muri comedy apa ibivyo batanga vya TikTok TV byo kuba umunyamakuru navyo ngende sigabikira mu comedy ariko wamenyekanye cyane kuri Kabizi L'eau comedien ariko comedy bisa nkaho menga wayihevye wayivuyemwo kabi nane gutwenza birahera bon musanzwe ni ukuvuze ngo wayihevye just nigeze ndabiheba murabizi ibibazo nahitiyemo mu myaka 2 heze donc byaratumye umengo no gabanya gato kugira ntangure kwitegurira ubundi buzima ngomba kujamwo ubunye umaze kuba responsable w'umuryango ibikini bikari ibintu bimwe umera nk'ugabanya gatoyi kugira ubanze utegura ikindi kumbure mu nyuma ntawo bizi ko nzogaruka mesi sinigeze vuga ko nabihevye aho sibye ko mu bintu umuntu abashoboye ugenda urashimo utundi tuntu hajya ikintu abantu bamenye ko umuntu sivyo byonyine umuntu abashoboye ko hari amaformation twagiye turagira ibintu bitandukanye ibyo byose ibintu abantu batagiye bamenya hari ibindi bintu musanga umuntu akora byose n'ibintu batamenye donc kijya kimwe cyatumye menyekana ni donc ni nka identity ID wanje nico abantu benshi banziko so kuvuga yuko tabindi biri nyuma ashobora gukora cyangwa ibindi hari abantu batazi yuko ashobora kuja kuri camera nkafata amasanamu batazi ko ngira montage umva ibyo n'ibintu abantu batazi umva na byose n'ibintu umuntu muri ujya mwanya uvuga ati yatakaye twafashe umwanya kugira dushoboye kuvyiga kugira nabyo nyene tubandanye muri ca kintu twakuze dukora twakuze dukunda babidukorera natwe tuzogerageze basi kumurejo tuzoza turavyikorera mu gihe uwo twari twitezeho kubikora ataba ahari yes wavuze ku bintu wahitiyemo mu myaka 2 heze usa ko mwaka weza ya nije mbana na batoyi biwanje abahungu batanu nta mukobwa numwe ari murumva tubana mu rugo yes nibo tubana kano kanye donc je suis responsable yabo ntegereza kumenya ukuntu bavyutse ukuntu baraye kwishure donc sigura ngo ubu niwe uri papa niwe uri mama batoyi wabo turi papa tukimama ku myaka ufise ubishobora gute kugira ngo ushobore kuba umuvyeyi w'abana bane nawe utishije uko nawe uracari muto ya ku myaka mfise je ikintu ca mbere novuga reka nshimire kwanza abavyeyi banje naho badahari me icubahiro barakigumana gushika ukuntu nakuze jewe nakuze bo musanzwe nakuze kwera papa wanje yari umuntu aboneka gake mu rugo kwera urabona impamvu zo kurondera ubuzima ikiri yatabwije naje nkavyuka ngenda kwishura twaza kubona nanyu yakeneye ko dusohoka donc namubona gake nkiyaciye mu rugo acatera agenda asiga nk'ibintu acatera agenda gukora romba aho byatumye jewe nkura numva umengo ndakwiye naje kuba responsable mu rugo nkaza ndamenya ibikenewe mu l'absence ya papa ndi mfura deja nyene kumenya même si mama bahari urumva uri mfura tegereza kuvuga ati hari ikintu mugabo kibuze cyama gikenegwa kuvuga ati papa donc tutangura donc ni esprit novuga nakuranye yo gufata les responsabilités z'urugo wanashema nizi wanje self chubita autogestion self management donc nico gituma bavuga ati nshimira n'abavyeyi ko baranyigishije ibintu byinshi cyane gose kubaho uzi kwitunga kubaho uzi ibintu byinshi bishoboka ukamenya icyo ukeneye gukora donc kumenya gukora ikintu cyose mu mwanya wacu cyo ndakibashimira cyane gose ko nico kingize jewe ubu kandi ndazi niyo baba bagihari bamye bakunda the way ngamye ni byo naje mu byose bavuga ati musore wacu yeah bon fait uri kumwe n'abavyeyi même si uri kurita ku bintu by'umuryango haba hari abavyeyi baza gukontrola ko wabikoze neza ariko ubu nta numwe ahara gukontrola
kuva aho ubaburiye ni kihe kintu cakugoye kumenyera cyane kurusha ibindi cyambere bon cyambere urabona muri rya misi byari ibintu bigoye kwakira cyane ko ni ibintu nta kurya umuntu abakubiswe n'inkuba myaka ibiri kurikirana ni ibintu umuntu bwa mbere ntuburaheza kurira ugifise umubabaro w'ivyambere akacazamo ibindi urumva donc byaramfasha umwanya kugira nshobore gusubira kandi kumetriza jewe ubwiwanje nshobore kumetriza mugabo byarashobotse byose kubera kwa kumenyera kuba ufise ibintu kwiyumvira cyane ko je umwanya munini ndamara ndiko ndiyumvira icyo gukora icyo guhindura urumva ikintu novuga ntarinze guca ijya nino cyangoye cyane kumetriza ukuntu bwo kukontrola kumenya ko umenyereye iminsi yose uziti nta numwe yategerezwa kumbaza iki donc kumetriza kujya kuntu aba petit frère baza ati tukeneye iki hakeneye iki umwana hageze periode umu petit frère agwara we mon frère my sister hey narasubiye mu cyumba ndarira kiti nibiki ndatanguye naramagara papa ndamubura what's going on mais icyo nakoze ubwa mbere cyavuga ati no ndakuze reka menye icyo gukora ndabyuka turamenya icyo dukora turamutwara kwa muganga biratungana haragira n'indi periode je nyine ubwo wanje ndagwara avuga ati what the fuck rero bigiye kugenda gute ni ntangwaza biza kugenda gute me kwera uvuga ati kakanyarigabo rero foke petit frère batamenya ko ngwaye menye nitunge je nyine ku buryo bataca kumva umengo hagomba haba ikindi kintu me cyose cyaragiye birarangira ubu c'est bon bimwe bya turabimetriza ibindi turacyamenyereza urabona haracyari ni umwanya muto umwaka umwe umuvyeyi wa nyuma agiye urumva turacyafise byinshi byo kumenya kwiga papa ndavyo ko yitavye Imana yaragwaye ico gihe twari twanabonanye je nawe wararonse ibako ryo kumusezera yes ko twamaranye hafi iminsi 5 turi kumwe mu bitaro ama umunsi agenda nari nsohotse gato nkisohoka bace barantelefona abakuze twari kumwe twari tumaranye igihe mu bitaro ati ngo tinze yego nyaruka turagukeneye ngo ntibashotse bambwira ikibaye me mugabo muri je ravuga ati ahari ikintu kibaye nafashe moto direct cyandagaruka nari ngiye kubonana sinzi ibintu koke yagomba kumbwira cyandagaruka sanga byabaye cyandasubira hanze kwanza bon ni byashotse bisoka ko nkorora amosozi me haje ibintu byinshi mu mutwe rero birati none ibintu sivyo me jihoze me haje ibintu byinshi mu mutwe wanje byaranse ko ntambuka nawe mvumengo hari ibindi bintu umengo si ora periode utangura kwiyumvira ati burya kwera ibintu je ndiho ndabaho ntangiye kwiyumvira ati ngiye kuba uyu ngiye kujera bino bintu ngiye kuba responsable of petit frère je nyine nari nke ikeneye ubufasha nari nkeneye umuvyeyi appui y'umuvyeyi me ndabapoze abantu barantwaye kure ku buryo ko abantu nkekamwe umwanya babona uburemere ngiye kugira me turatunganya aho nyene responsibility zaciye zitangura kwumvira ko tuza kumutegura urubanza donc byose mugabo nyuma haraje abantu bo mu muryango bambwiye ati no wewe genda wicare hajya twe turavyikorera ndabashimira cyane gose biratunganwa me naguma mbona hari ibintu bindindiriye imanga ngiye kugwamwo me kubera ko Imana ariyo umuntu ahi kibanza ca mbere yarabidushoje kugira kano kanya God is still controlling the situation still good turashima Imana uretse ko hari abantu muri kijya gihe urazi haraza ama promesse menshi abantu bakubwira ati tugiye kugufasha tuzogira ibi uni wagira ikibazo urazo telefona umwaka uraheze nta numwe aragira ikintu na kimwe but mwaona nabyibushe c'est bon kwera Imana ntari we thank God bisigura abantu bose babagwa ama promesse nta numwe arayashikana mu bantu bose bagize ibyo basezerana kuri jewe kijya gihe abo twari kumwe mu mwanya kugeza kano kaya nta numwe arigera wanashima yiyumvira reka mere basi nkokishamo but we thank God
Bon ariko hariho abantu at least basi bagufasha pendant umwaka wose kuko ndadazi ntoshaka kurera abana bane bose nango wirere uri wenyene na TikTok ntago yabishobora twese dukora ku TV na twadi ntago yoshobora gutunga umuryango ngo iha abantu hari abantu bagufashije muri iki gihe cyose. Bon twebwe hari abantu bagiye batuba hafi, hari abantu b'abajyango batubaye hafi. Wavuga kudufasha kubijanye n'uburyo bien kwa mibereho uburyo canke imibereho genda umuhungu ukuntu munisumamwo hari ibintu donc usanga twandashimira n'umuvyeyi wanje yari umuvyeyi aciye ubwenge cyane gose umuvyeyi aciye ubwenge cyane gose buryo umuvyeyi yarinze yumvira kubaka kugira abana ntibazopfe bangara nk'inyoni umva ni ikintu gikomeye cyane gose muri ibyo yubatse umva biho bimwe biva urumva nta kibazo nta ribi. Okay, reka tuve kuri tuje kuri King's Nation. King's Nation ni haga ni lebo ni iki? King's Nation lebo dutahurane kwanza ikintu kimwe. Lebo ni ikintu donc umuntu ashobora kwita ikintu lebo mugabo ukuntu bivanye n'ukuntu n'indoto z'umuntu uko nashaka ko kizomera cyanye ukuntu abona ibintu byo ariko arabitunganya. King's Nation ni nkuru ihuriro ry'aba rappers rumva yashizweho na King Hubert. Rero sinuvuga ngo ni it's like a label but ni nahantu hari abaririmbyi bose bahurira baba rappers basanzwe yo basi tuvuge nka label nko kwashatse ko ndakivuga. King's Nation ni label ko niyo mvugo abantu batahura n'ingoga mugabo nahandi label ni ikindi kintu donc ni label bapfa kuziyitirira no nga mu Burundi mbona harazitwa ama label mugabo gerageje kuraba kono zubatse vraiment sinozita ama label urazi ico bita label label iri mimi bisata bitandukaye cyane gose me reka kano kanya tuvuge King's Nation iri as label yeah. Hari haizi gihe tutabona King's Nation tutumva King's Nation ugambere twarabona King's Nation ahantu hose King Hubert abatumenye indirimbo ira circula mbwa hari haizi gihe kindi dashobora kumva King's Nation hari habaye iki? Bon kuri ico onye nubwo kenshi ntakunze kukivugaho gose me harigeze kuba utugorane hagati ya manager wiwe wasanzwe bakorana muri Australia barageranye utugorane sishatse kuvuga izo ngorane zihari bica bituma haba le silence. Hubert aramera nk'usubira inyuma gatoyi bujanye donc control yaratakaje control gatoyi but byarafashe umwanya kugira asubire kwigarura we muri uwo mwanya yafashe urumva harimo n'ishure kwigarira ukuntu igaruka ukuntu ugiye gusubira gukora kuko ibibazo byose ducamwe nk'ubu urabona je naciye mu bibazo ubu ndazi comment nshobora kwitwara sinka kujya wovuga ati donc gene yaciye agenda yaragiye mu bitaro kitari gito kuvugwa yaragize ikibazo cyo kuti control donc gutakaza control kweri shavu bitewe n'ishavu rirenze cyane gose abona gutakara harajamwo le silence ibintu nk'ibyo nyene bituma ibikorwa bitabandanije. Abantu bashaka kwibaza ati King Hubert kugira gira ishavu rirenze pakari mugeze mu bitaro agwara amezi n'amezi manager yo kumufunga. Yeah ba ni bintu sishatse kubivuga kubera sinkunda kubyinjiramo ariko nyine ni ibintu birenze nyine vyataye. We bivana n'ukuntu yabifashe gusa kuri we ndibaza byari ibintu birenze bivaye n'ukuntu boba boba barapfuye ndibaza kuri we yabifashe nk'ibintu birenze cyane gose ndavyibaza kwanza sindavyibaza nkeka ari uko bimeze ko ishavu ry'umuntu twese turafise ukuntu dushavura hari ikintu naho ko barakantu kangana uko gatuma utakaza control kwera niko wari witeze ko ibintu niko wabona umengo kagiye kuvamwo ikintu gikomeye. Yeah. Ubu rero manager wewe ni Kabizi. Ico gihe jewe nari mpagarira ibikorwa bya King Hubert King's Nation hano mu Burundi n'uwo mu manager wiwe yarahagarira ibikorwa byiwe hariya
rero urumva je ndaba kwibikorwa biriko bira donc ku indirimbo ziko zikora gute donc gutunga donc sinzi kutahura ikintu bita gutunganya gestion y'ibintu ikikenewe gukorwa niki kano kanya wanashe mu byinshi bikorerwa ino nk'amafishe ibiki n'ibiki twe tubikora urumva mpagarari ibikorwa byiwe hano mu gihugu cy'u Burundi donc isa nk'umuserukira kuraba ibikorwa byiwe by'umuziki ko biriko biragenda neza cyangwa biriko biratera imbere nkuko ko ibintu byose ni buke biriko biratera imbere biva aho bitari biri bija handi yes. Kuba tazi King Hubert n'umuhapper w'umurundi asanzwe aba mu gihugu ca Australia yarakoranye indirimbo na Kidumu niye batumenye yitwa yakoranye indirimbo na Kidumu bita iwacu ni heza Burundi iwacu ni heza yarakoranye indirimbo na Kidumu indirimbo nziza cyane gose iyo ivugije ahantu vraiment baravuga ati wow indirimbo ivanze n'umuntu aririmba R&B n'umurapper urumva ifise n'akamelody kagina perfect yarakuze indirimbo batumenye Jean batumenye abarundi abarukisi bamenye abarundi ahantu hose bari yasuye n'iyindi nange nitwa ibintu vyonyene vyatuvye batumenye shasha hari yindi yasohoye yitwa ingo iwacu donc no muri make Hubert tugerageje kuraba ukuntu asohora indirimbo no patriotisme no arakunda igihugu donc ibintu byose ahamagarira mu patriote Kabizi okay sawa koze je igifaransa sindakivuga kenshi no patriote fashe kugira ngo gisha naza kugukorera murakoze kandi umuntu agirwa n'uwundi ko nawe urashobora kuguhinyagara ubunyene cyatuguhinyanyura rero urumva n'umuririmbyi ugerageje kumviriza indirimbo ziwe akora indirimbo aganisha gukundisha igihugu so atabarundi bari hanze n'abari ngaha mu gihugu kwibuka yuko aho uje hose utegerezwa kumenyekanisha izina ry'igihugu ukemera neza kuri umurundi kandi wewe nyine ubwiwe ukimenyekanisha as umurundi mu byo ukora byose ugashyira mu base ukibuka ko hari ahantu uva hari ahantu utegerezwa kuvugira ukaba ambassador waho yeah. Kubatazi King Hubert baje kuri Instagram yitwa King Hubert ndayisubwingira cyandika ni HUBERT kubantu bataba kibagora kwa turatwo hari abantu kitugora nyene King naho ni King nyene muje mugane mu following murabe no kuri no muhapper mwiza en plus no murundi fako du supporting abarundi ba diaspora bari hanze nkaza tugire nka MT number 1 kandi MT number 1 yagukubitiye mu mavi na live yanyu urumva bon musanzwe aba diaspora bakiyo gutahura ikintu kimwe yuko communication utayaga n'abantu bari no uzoga umubona yuko umengo nta nturi kuraronka support nobona jewe Hubert wamenyanye kandi ubona shima mu bintu bisanzwe me arabona yuko ushobora gukorana ibintu urumva nukuvuga the police communication igenda igwira niko mugenda mwizerana ikizere kimaze kuhaba muzosanga muri ko murategura ibintu dukora iki duhinyanyura iki ni gute no ubura kano kantu mugahanuzanya kugira kuko aba diaspora barakeneye ko ngaha bamenye surtout nk'abaririmba wanashima n'abakora ibintu bitandukanye barakeneye ko ngaha tumenye ibikorwa byabo abantu bamenye ibikorwa byabo kuko hariya bafise imico yaho bo baririmba mu Kirundi nukuvuga yuko utegerezwa gukora ibishoboka byose nino tukumenye aba diaspora hariya bashaka kumenya me ahano naho niwa nivyo kikukumva ushatse kuza mu Burundi niba ndi bazokwakira nitwakumenye urumva izo hari big deal kugira ngo namakosa yacu tubamenyekanisha deje nitubazi tumenyekanisha abantu tutazi mugabo nyine abo tumenye turamenyekanisha mugabo tutakumenye menye ti nimba ari umushasha menya rero dukorane gute kuko hari nakuze MT number 1 ikintu yavuze avuze ati twebwe abaririmbyi cyangwa abarundi turi muri diaspora turafise uburyo turazi ko mu Burundi dushobora guteza imbere wanashima umuririmbyi wundi agafata undi muririmbyi tikora ubwo buryo mufise ni mukoreshe mu kwimenyekanisha fata bike bishoboka wimenyekanisha kuko ino umuntu tuvuge nka je ndiko tuvuge atari je bivuze ati je ngomba kugufasha ubwiwanje tuvuge novyuka mu gatondo nkagenda kwiruka ku radio gutanga ibintu by'iwawe kuraba ko ibintu biriko biragenda neza urashiramo uburyo donc warashiba uruvuge sinshaka kugwemba n'ifanta ni ibintu bisanzwe cyane gose mutegereza gukora ibishoboka namwe kugira hano tubamenye muzokenera kugaruka mu Burundi muzokenera kuza kuraba imiryango nubwo bikunze kuvuga ngo mwagiye nk'impunzi mutegereza gukora ibishoboka byose kugira hano naho babamenye ukeneye kumenya ntuzorungika link gusa ngo uzoshaka ukenewe kuvugwa ukeneye kuronka ico bita umuntu aguserukira umuntu ategereza buri munsi iti gishasha niki bimeze ku muntu ametriza neza kano karere niko bimeze nibaza ko bavyumvise ko batugiye imihari n'ukuri aho tuzomenya tuzamenyekanisha tutabamenye naho kandi en plus muri benshi
tuzomenyekanisha abo vyoroha canke abo tumenye so tuje kuri Kabizi nashaka mbaze abantu bakora bikiganiro abantu batangaje no kumva Kabizi karavuga amajambo nk'ayabo mubwira kaha abantu bazi kutavuga ibintu biri seri bazi ko nyabose ukura kina komeye cyangwa uri kuravuga uburofa bon jewe musanzwe ndimwo abantu benshi ngabuyemo imico myinshi kandi nagomba mbwira abantu ubuzima tubayeho ku marezo social Instagram Facebook WhatsApp sibwo buzima tubayeho mu buzima busanzwe turafise andi ma responsibility aduhesha icyubahiro ugeze ahantu bavuga ati wow daniga uyu numukanaka ntavyo dushatse kuvuga ahantu tugira twenye wajewe as Kabizi ibindi bintu usanga umuntu ariko arakora uvuga ati wow niwe twari niwe buzima bwo kuri social media mu burekere hajya nyene ntuzonsange mu isiti ucunzanira ngo sasa no je ndakurana isano je kandi ndakaza ukuntu nimereye yes we bitugane kama syohera usi we hello sorry man mahoro ibintu bako baravuga abantu baravyumva kandi akubabarira imizigo irashitse urumva nteregeza kuri ya ifuke ubagirira akantu nyine babone bande ku Instagram fani ndi suko comedien utaimprovisionner kama umebisema suko comedien tu sije ndarako ulisikia wapi ulisikia wapi ozi wewe ulisikia wapi nisikie pale ku Instagram lakini sio ku YouTube bana so gusa ikintu nogenda mvuze kauka bana nilishakuwa nikwambia kama niomba msamaha unasikia me batoto bana muki mwache kupenda hera iki ni gihe abahungu uguma utwinjirira umuntu yogira ngo umazi warahuye n'ibibazo by'abakobwa Kabizi gatoya sisi abakobwa ikintu twapfuye mbwa nibo batuma mbona umengo bari ikintu twapfuye iki wana muki je mu rugenda gomanda kubiza ukuriyozi ntubona we abakobwa murakunda kuvuga ngo murajya ngo mukundi inkoko kenshi mu kabari aje ndagusohokanye je urana je ndagusohokanye usabye inkoko so je nakure kugafata icyo ushaka me utabimaze umenye ko wirihira je gisina kuwaga mi maisha ni mwa none hakimara kubera iki bona uyu mari inkoko wewe sinogusaba ibintu ngamba ndibaho sinogusaba ibintu ashobora ubwo urinze ubisaba no kubuzi kubishobora kano kanye ni giki kintu ubona wasaba ubunyene ukuntu nshonje nyene ndashonje bre ndaje jafata ngivyo ingya zose je mange tout kandi murundi kazi mfite ndandundi agira ndishi bibaye sinzi ko abafanzi bawozi cyangwa abantu muheruka ozi akiri kuri murazi kuno yari me amaze kubyimba umwana amaze kubyimba arabagiye bariko baramuhangarira nasema ozi ariko wafunguye ikira naho nafunguye ngo naba Kabizi L'eau favre twahuye usanze byibushe gatoyi me wewe rero sasa wewe usinona guterura yewe sikia uzitwarigeze gusohokana cyarampeba twasohokanye imisi tukikora kwizi kera cyagenda twasohokana ariko ntangire twasohokana y'amasegonda kwizi antika asigaye akora ibintu byo kuvumbura ni system nshasha yo gukina filme zigazo mu biti rubo kaza yinyegeza nyuma yibabi iki system bayita gute ijye bayita mu kunyunyu ya system twakoreye na gitiritiri bayita mu kunyunyu ko shaka je ubwi wanje ufite uraro ugerageje kuraba hari ibintu ugerageje kuraba mino biki ibintu byose umengo birasa surtout kuma online TV pourquoi pas je ndumusineaste ndategura manani so pourquoi pas notegura ikintu basi coza gituma ntaboneka ko natakaye mugabo nkacashiramo ibindi bintu twakoze formation z'ibijana ni gufata amasanamu dukora kandi kantu guzaga kameze neza kameme akantu basi kaza gahindura ibintu kakaryosha rubanza ndakubaza ikibazo urakunze kuvuga ijambo mu MC urariyizi mu kirundi ni gute MC oyavugira kuri mikro nta bavyumve ko tavyonzi sawa uzokore kwiza ukibaze hama
sa ndaguhaye ijana uriko urakora ijya muvumburo yakugira nomera gitiritiri uwo wumva uri normal canke wo ubwenge bwa payose mba ndi normal misi yose nama ndi normal wewe sote bivana n'umwanya ushatse kumbonamwe donc wishizemwe kukumbona ko ntari normal simba ndi normal nanje nce ndakureka chubona ko ntari normal kandi abantu batarabona kiganiro bagenda bakirabe ukuntu abe tukuntu yazikinye nizo muri filme zigeze akera naho nyene zakera z'abarambo urabibona za Chick Norris Kabizi reka ndagusezera shaha ntari bagira mbaze ndi utano gukoresha context ya Nation Free abakobwa mugabo utwenzi foke rero izo context muza muravuge foke muza mukugira publicity muza muratwereka n'ukuntu bazambara mwebwe abakobwa nka wowe twereke iyo context ukuntu bayambara hari umukobwa atazigira bambara context oya abatabizi none nk'abaruguru bishitse akagwa ku ka video ka muyomba ariko akoresha telefone ya muyomba kumva ibintu bya context be hajya context na pampers bitandukaniye pampers ni y'abana context ni y'abantu akobwa bakuze sawa muze muratwereka ukuntu s'il vous plaît iki kintu ndabasavye tugisabe twese bariko baragira publicité z'ama context batwereke ukuntu bazambara cico ndakisabe heureusement uko atamushiki wa office niwe nariguheje kiraka ni yakorotse so girls reka ndabatumire gukoresha context ya Nation Free nibaza ko muraje gene bazambara ko yengene basinzwe bambara izindi niko thank you so much ndavuga na jewe Jesse mvuga mwakuze cyane mudukurikirana ku masosio yacu kuri Facebook Instagram hose mudufollowing surtout kuri nariye kuvuga kuri Instagram dusigaye dushushe n'ama live turayaharaye foke muganda kudufuna kugira muze murakurikirana ba star banyu kuko hajyanye niho muronkera opportunity yo kuganira nabo kubaza ibibazo mushaka twe Jesse mbaza vraiment mbaza ibibazo nka bitatu ibindi bibazo sirishura amakesi y'abafana ko twengiki amamega amamega tuba tuyafise woni biki dusaba na sponsor ya mamega kwa nako badukurikirana muze muratugurira amamega murakoze gose na mudufollowing kuri Instagram na Facebook hose kora hari nuzora musanga hari mutaramubona nga kuri YouTube so guys thank you so much murakoze kwa mudukurikirana nibiki na microphone yanje wewe tani guse na miye mwibuke kubanda mudukurikirana hose kuri Instagram twese kunkuramo kandi turi kumwe ubona ujama ozi mwibuke kudukurikirana no kuri TikTok TV Burundi ariko Burundi sawa mu following kuri TikTok TV Burundi okay na Kabizi yitwa Kabizi L'eau amazi L'eau ya Kabizi easy yani ka easy hama L'eau amazi comedien mumukurikirane gose ngene arakunda followers benshi so guys merci beaucoup ciao we love you so much ushobora kuba wumva ubabare mu gihe c'ubutinyanka ukambara Kotex ukumva utisanzuye muzi ko ivyo bishobora kurangira mu gihe ukoresheje Kotex ya Nation Free. Nation Free ni Kotex nziza bibafasha kubandanya mukora imirimo yanyu mutinona eka mukibagira no ko munayambaye kuko ikoranye ubuhinga budasanzwe kandi bugezweho. Nation Free always make you feel better.